Kwigenekerezo rya 10 Nyakangu no mwaka nyakubahwa Emmanuel Sinzohagera arongoye inama nkenguza amateka yaritavye inyigisho z'abatowe n'abajejwe ubuzi butandukanye bo mu ntara ya Bujumbura zaremeshejwe n'umukuru w'igihugu ku mutumba Mageyo wo muri komine Mubimbi yo muri iyo ntara. Izo nyigisho zikaba zari zerekeye guhimiriza abaserukira bene gihugu gutahura neza umugambi wa leta nkozi, leta mvyeyi yitaho imyitwarariko y'abene gihugu kugira ngo ibatunganirize. Mu bindi vyashikirijwe muri izo nyigisho vyerekeye uruhara rwa leta mu gukingira bene gihugu, gukurikirana no gushengeza inkozi z'ikibi hamwe no kubungabunga neza ubutunzi bw'igihugu. Izo nyigisho zikaba zari mu rukurikirane rw'izindi nk'izo umukuru w'igihugu ashikiriza mu ntara agendera. Mu nyuma y'izo nyigisho nyakubahwa Sinzohagera yarifadikanije n'imvukira z'intara ya Bujumbura kuri uwo mutumba nyene mu birori vyo gushikiriza buramatari mushasha w'iyo ntara Desire Sengiyumva. Mu ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yavuze ko gushikiriza buramatari mushasha ari n'ikimenyetso cyo gutanguza icese urugamba rwo kugwanya ubukene. Umukuru w'igihugu yaciye asaba bene gihugu bo muri iyo ntara kubaha buramatari mushasha no kumushigikira mu rugamba rwo kugwanya ubukene. Yabahamagariye kandi kubungabunga amahoro n'umutekano, gufatana mu nda no kubana neza. Mwaratoye muri torera inzego, mudutora kubera twemeye ko tuzokorana namwe kandi dushira imbere imigambi yanyu. Mu civugo twavuga tuti tuzobishobora kuko turi kumwe twese turashoboye. Muri iyo migambi murazi ko twaguma turaba mbega abarundi dukeneye iki kugira ngo tuve mu bukene. Duca twigira inama yuko tugiye gutanguza urugamba rwo kugwanya ubukene. Urwo rugamba muhejeje amatora no kuvuga ikibazo muvuga muti tuzotangura ryari. None rero uno munsi nje kugira ngo ndabaha ubwahuro kuko aho mudutoreye twaciye tugenda turiyumvira twobakorera iki. Mbega ko nemeye kuzomusuku wanyu, none nibiki ngiye kubakorera? Hanyuma rero turitunganya neza duca dusanga kugira bigende neza nuko n'umukuru w'igihugu adashobora gutambikiza igihugu cyose ngo agishobore, ategereza kugira abafasha. Niho rero twatanguye turatunganya leta nkozi, leta mvyeyi. Kuko leta mvyeyi yoyo ni mwebwe nyene mwari muhejeje kuyishiriraho. Kuko mwebwe abene gihugu ni mwebwe muzi ingene mubungabunga igihugu catuvyaye. Leta mvyeyi iserukira igihugu catuvyaye. Aha twese turi mu muryango. Turi mu muryango rero tuza turavugana mu muryango ivyo dukeneye agahaze kugira ngo nako tugatorere inyishu. Ni vyinshi rero usanga bihaze. Mugaba ababikora nyene ni twebwe nyene abene gihugu. Nico gituma hari hivyo dusabana rutegereza gukorera hamwe. Umwene gihugu wese ahamagariwe gukorera igihugu kugira ngo kigire amahoro n'umutekano n'impore. Ahamagarirwa gukorera igihugu kugira ngo gitere imbere tuve muri ubukene, tubeho neza, tugire amagara meza, tube mu nzu nziza, dukore dufise aho dukorera, tugire isuku. Ivyo byose rero bishoboka tugiye hamwe tugakorera hamwe. Nico gituma igikorwa ca mbere twiyemeje tumaze kubura ko twese tugize umuryango umwe nuko abarundi batosubira kugwa mu rudubi tugagwa muri umuryango umwe. Ntidusubire kwisamburira ko nk'impene. Abarundi twaratewe n'inyosha mbi, turaronka impwemu mbi zidutuma twisamburirako. Turibagira yuko igihugu cacu ari cari turerewe umwo twese.
igihugu cyacu ni cyari cyacu, si cyari cy'abanyamahanga, ni cyari cy'abarundi twese turi kumwe, twese mu muryango umwe. Uburundi ni impetso yaduhetse, kandi ni impetso dutegereza kubungabunga, kuko ari yizoheka n'abazoza, abana bacu, abuzukuru n'abuzukuruza. Nico gituma twese duhamagariwe kubungabunga iyo mpetso yaduhetse kugira iziduhekere n'abacu bazoza.